bwanje Yesu Mwami vyiza unkorera jewe birenze ubwenge bwanje Yesu nico gituma mwami mana zokwamashi nk'intahe kukomeye urakwiriye urabereye mana ibihe byose wewe urakwiye rabereye mana duhimbazwa n'amanga yose ufise mwami bamwe bariko baratamba indirimbo nyinshi ndetse kuvugira ngaha muzi amen abandi babazi kuri Facebook, kuri YouTube, imana bagire neza.
Karibu sana. Yesu ashimwe. Amen. Jeni nitwa Uwimana Francine, benshi bazi kuri Kalira Ville. Ndashima Imana kubona yatugejeje uyu munsi kugira ngo dushobore kwidagadurira muri Yesu, kuko niho honyine ushobora kwidagadura ariko ntugire ukwicuza. Aha mwisi turabizi ko kwidagadura biraryoshe n'ibyo, ariko kandi utegereza kwicuza bitewe bitebuke. Kenshi yambonamo ibintu nyine akabi nanjye ntazi ko nyine byoshika none hariya. Imana ibahetegeye kuba mwaje, Imana ibahetegeye. Haleluya. Nanje nitwa Jewe. Mwana wale nitwa Abeli wale. Ama ndanezerewe no kuba ngaha. Ubwo je nanje ndakunda kwidagadura kabisa. No munsi ndibaza yuko tuza kunezerana tukidagadura mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bwa mafilime. Muba muraba televiziyo y'Uburundi mbere. Nibaza ko mumaze kubona umuntu asara Jewe gaje. Vrema baba banga umwana wa Etenebe. Uraba Etenebe nako n'utanzi. Imana baheza gihe twanezerana ku munsi. Ashimwe cyane. Amen. Meje kwa minayi metafiki. Haleluya. Ku mazina nitwa Abera Muhimbare. Ndagiye gushikana. Ndanezerewe mwese neza Imana ibamugisha. Ndaririmba. Naryohewe nawe mama wanje mama tumaze yaba Muriki hano bitamukiye. Ko rero mama wanje Muriki cyane ngaha. Nzanumva ndagirirwa ko mba n'ubashigikiwe cyane. Imana imuhezagire nkuru yashaka kutekera mu kanwa. Ama ndumuririmbyi ndaririmba n'abandi n'umukinnyi wa filime nk'abandi n'umujournaliste nkora kuri televiziyo online umuntu akoresha YouTube arashobora kuza nkurikirana kuri Sunday Moyo TV. Imana ibamugisha. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nuko abandi bivuze naye kuvuga amazina ni Nkuru abandi umukinnyi wa filime abashaka gukurikirana filime nyina urabwira kwiboje kwirondo TV bakaja no kuri Bendo wayo ndibaza hose ifilime nyina ziracaho ubundi reka twidagadure ubundi yo kumugoro no kwidagadura nanjye ubundi kumwe namwe naje nk'umushyitsi Gitega. Yesu nashimwe. Amen. Ayo bikoma mashineshi. Haleluya. Abari muri Yesu turabamukiza mu izina rya Yesu. Umugoroba mwiza w'igitangaza kandi wo kwidagadura nanze ku mazina neza yi. Bavuga yuko twanezerewe cyambere ingene mwatwakiriye neza mwikomera amashineshi. Tuguwe neza rero twazananye n'abana badukurira ndi muririmbyi mu butumwa bwo guhimbaza Imana mugabo hitazira bakunda kundazira mu musozi wa Yesu. Uwo tugusanga muri Yesu ari Gitega ahantu hargarenge ni hajya mugabo hari hose mashengero hajya narayajemo naryohewe kumva uriya wacu ino ari yabaye kandi n'ukuri turabanezerewe. Imana rero ibaho umugisha. Amashimwe kuri iyi kipe. Haleluya. Amen. Mwese neza. Ntabwo nagenda byigirisha vuba. Kubabaza icyo kibazo je ndabona ko mwese neza. Nikuri ubuhinga bw'ivyuma sinzi ko muri tayari. Ubuhinga bw'ivyuma muri tayari. Okay. Arakari mu nyandirimbe kaboneka ngaha kugira murabe ibikorwa twakoze. Abadashobora kwiraba kuri televiziyo babibone ngaha. Byose ni byiza. Mutamba munya ndakwakiriye cyane. Umuhungu wawe Abeli ngaha mu madaba ngendera musi ibirenge byawe. Nige twashoboye kuvugana arambira ati kuri hagiya nanje chance. Turakundana cyane.
haleluya abanyeshuri muza uko bari muri hano muri hano turagomba ko dutangira imana no mu ijuru baduha amanota meza kandi wicaye umumariza ati wewe watsinze turacarondera imana mu gihugu kwitaza imbere haleluya ndatambuka bariko baragaragaza mu biga It's